Hello guys, ndagushimiye mukunzi wa Wanad Media, ndakwifurije ikaze na karibu kuri YouTube channel yacu Wanad Media. Ukaba uri mushasha ndakwinginze gugire subscribe kuri chaîne, ukaba waragize subscribe ugire like, share and comment kugira ngo biduhe ingufu zo kubandanya dukora ibiganiro bikurikira. Uno munsi tugomba twihweze titre ivuga ngo mbega YouTube ihemba amafaranga ngahe. Muri iyo titre turaca kudevelopa tubona ibintu bigenda bitandukanye, twibaze n'ibibazo bigenda bitandukanye. Turafise ibibazo ngo mbega YouTube ihemba amafaranga angahe, mbega kugira ihemba ayo mafaranga tutazi igitigiri yisunga iki kugira ngo ishobore guharura amafaranga iza kugira niza guhemba umuntu. Ikigira gatatu, mbega amavyuzi yoyo YouTube yaharurira gute, iyahembera amafaranga angahe. Ikigira kane, ngo mbega nyambi amavyuzi ahemba, nyamba YouTube ihemba igahembera amavyuzi, mbega hayerema YouTube ikura hiha amafaranga iza guhemba abo bantu, iza guhembera kwa mavyuzi. Ikigira gatanu, mbega jewe canke wewe twokora iki kugira ngo tuze duhembwe amafaranga menshi na YouTube, canke ngo tuze tumenye ngo nitwaba turiko turakora uku dushobora kuzoronka amafaranga yisumbuye. Ndaguhaye ikaze na karibu rero. Ukaba utaragira subscribe ndakwingiza ugire subscribe, ugire waragize subscribe ndakwingiza ngo ugire like, ugire share, ugire na comment kugira ngo ntagire iciza na kimwe gica kuri Wanad Media gishobora kugucika. Ndaguhaye ikaze na karibu, je muri kumunire Bisimani Rakiza, ndakwifurije ikaze ubugira kandi. Tudatevye na gato, reka rero turabe bya bibazo turiko turibaza kugira ngo tubisesangwe tubyinjire mu mizi. Buri muntu wese jewe canke wewe bize kurangira ufise ubushobozi bwo gushobora kumenya buri kintu cyose cerekeye n'ihemba ryande rya YouTube. Ikibazo ca mbere ngo mbega YouTube ihemba amafaranga angahe. Nagomba ndakubwire ngo nta gitigiri kigaragara YouTube ishobora guhemba umuntu. Mushobora kuba mufise amavyuzi menshi atandukanye, umwe akagira amavyuzi par exemple akagira amavyuzi 10,000, undi akagira amavyuzi 10,000, ugasanga ntimuriko murahembwa amafaranga angana. Mbega ivyo byose biva kuki? Tudatevye, hari ico bita YouTube ubwayo, hari ico yita CPM nico yita RPM. CPM no kuvuga coût par 1000 views, hakaba nico bita RM, rendement par 1000 views. No kuvuga ngo iyo CPM ni igiciro c'amavyuzi 1000. No kuvuga ugira guharurire yisunga ku gitigiri c'amavyuzi angahe, amavyuzi 1000 bishobora kudemontre iti uwo muntu duca tumuhemba amafaranga angana. Ariko navyo nyene ntushobora kuvuga ngo nzohembwa yango nakafise ivyuzi zinizi nanje mfise zinizi dusiza guca duhembwa amahera angana. Bigenda bitandukanye bivuye ku bintu bigize bigenda bitandukanye. Ikibazo ca kabiri kiravuga ngo mbega yisunga iki kugira ngo ishobore kugena amafaranga umuntu ahembwe. Ni kuvuga YouTube ubwayo, murazi bijanye n'ukuntu tugenda dushira ama video kuri YouTube, ubwayo irafise ukuntu igenda iharura ama content. Niyo mpamvu bakubwira bati iyo uriko tuvuga tuti iyo uriko urakira YouTube channel, gena igikogwa ube specialiste mw'ico gikogwa kimwe kuburyo bw'uko YouTube biyorohera kudenonsa ikavuga iti naka ariko akora YouTube channel ijanye n'ibi nibi. Ivyo bica biyorohera mu nzira za algoritme, mu nzira zo gusambagiriza canke gukwiragiza ama video yawe. Ni kuvuga mu kintu yisunga, irisunga ibintu bishika 4. Ica mbere irisunga igihugu. Uko ibihugu bigenda bitandukanye, narababwiye muri video yaheruka yuko si kuvuga yuko isi yose iri autorize na YouTube yo kugira YouTube partner program, yuko abantu bose baba mu isi yose batereza guhembwa na YouTube. No, irisunga rero ibihugu. Uko ibihugu bigenda bitandukanye rero niko igenda iharurira amavyuzi yavuye mu ivyo bihugu uko bigenda bitandukanye. Ikigira gatatu yisunga, irisunga amavyuzi. Mbega afise amavyuzi angahe. Urumva icambere irisunga igihugu amavyuzi yavuyemwo, ica kabiri kisunga amavyuzi ukuntu angana, ica gatatu ikisunga content. Mvuze content no kuvuga contenance canke contenu ya video canke ya chaîne ibiba bikubiyemwo ivyo cyane cyane video biba bikuye kuri iyo video. Urumva nivyo byose biri mu bintu YouTube igenda igakontako. Ikigira kane irisunga ku kintu citwa
publicité cyangwa se ads. Ni ukuvuga ngo ukaba utabizi, burya YouTube ntabwo iduhembera kwizi video tuba turiko turakora, ahubwo YouTube ubwayo iduhembera iki? Iduhembera ama publicité. Ibyo byose turaza turabibona, tubone ngo mbega n'ubwoko buhe canke ni gute dushobora guhembwa kubera ama publicité. Ni kubera iki n'ama publicité atanganya amahera. Ikigira gatatu ngo vyuzi zihemba gute, kigenda bikurikirana ico twariko turavuga ukuntu vyuzi rero zihemba muri YouTube. Ni ukuvuga ngo uko ibihugu bigenda bitandukanye niko YouTube igenda ihemba amafaranga atandukanye. Duhera kuco bita coût par mille. Tuvuze coût par mille ni ukuvuga YouTube ubwayo iraharura vyuzi ibihugu zagiye ziravamwo, ikadenonsa iti igihugu niki gifise coût par mille iri hejuru, kuko uko ibihugu bigenda bifise novuga mwaye yuko kwamamaza iri hejuru cyane, niko kigenda kigizene gifise amafaranga novuga ari hejuru cyane kuma views avuye mu ico gihugu. Tugereka turabe ibihugu bimwe bimwe ukuntu bigenda bifise ama CPM canke coût par mille zigenda zitandukanye. Ni ukuvuga mw'isi nzima igihugu ca mbere gifise coût par mille canke CPM iri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ugize ama views ashika 1000 ava mu ivyo bihugu, novuga ngo urose novuga ngo uhembwa amafaranga menshi ni igihugu ca Australia. Australia no kuvuga ngo ifise coût par mille iri hejuru cyane. Ni ukuvuga abantu 1000 ugize views 1000 ziva mu gihugu ca Australia, YouTube guhemba amafaranga angana n'amadolari 36.21. Igihugu kigira kabiri ni igihugu ca Etats-Unis, aho coût par mille yaco ingana n'amadolari 32.75. Igihugu kigira gatatu ni igihugu ca Canada, aho CPM yaco ingana n'amadolari 29.15. Igihugu kigira kane ni igihugu ca New Zealand, aho gifise CPM ingana n'amadolari 29. Igihugu kigira gatanu ni igihugu c'Ubwongereza, aho gifise CPM ingana n'amadolari 21.59. Ni ukuvuga ngo twovuga n'ibindi bihugu bitandukanye nk'Ubudagi gifise CPM amadolari 18.79. hariho Norvege gifise CPM y'amadolari 20.17. turafise Ubuyapani Japan gifise CPM y'amadolari 10.53. turafise Ubufaransa bufise CPM ingana n'amadolari 8.51. turafise Ubutaliyano gifise CPM ingana n'amadolari 5.7. Ni ukuvuga ivyo biharuro mvuze n'amahera, ni igiciro no kuvuga kiba kivuye c'amavyuzi abavuye mu ivyo bihugu mpejeje kudondagura. Ni ukuvuga ngo mw'isi ivyo nivyo bihugu bifise CPM canke coût par mille iri hejuru par rapport y'ibindi bihugu mw'isi nzima. Turabe mu bihugu rero bindi bifise CPM novuga ntoyi, novuga bifise CPM iri munsi par rapport y'ivyo bindi duhejeje kudondagura. Turabona ngo mu Buhindi gifise CPM ingana n'ubusa n'ibice 83. ni ukuvuga ukagira amavyuzi 1000 avuye mu Buhindi, umenye yuko ku yavyo ingana n'amadolari ubusa n'ibice 83. Turavuga za Pakistan ifise ubusa n'ibice 42. Turavuga Indonesia ifise ubusa n'ibice 74. Turavuga mu Misiri Egypt ifise ubusa n'ibice 32. Turavuga Algeria ifise ubusa Algeria ifise amadolari 2 n'ibice 57. Nigeria ifise amadolari 2 n'ibice 82. Afrika y'Epfo ifise amadolari 6 n'ibice 50. ni ukuvuga ukagira amavyuzi 1000 ava muri Afrika y'Epfo, ku yayo ibari amadolari 6 n'ibice 50. Kenya ifise ku CPM y'amadolari 3 n'ibice 20. ni ukuvuga ivyo bitigiri byose tuvuze nakubwiye ngo ni igiciro c'amavyuzi abavuye mu ico gihugu. Ariko rero duce turango mbega
none réellement nyamba ayo mavyuzi aba angana uko canke ayo mahera angana uko irebwe birumvikana wohava uvuga uti nk'ubu par exemple nokora video ngaca ngira amavyuzi 1000 aturutse mu gihugu ca Australia gusa kuko twabonye ko Australia ari cyo gihugu ca mbere gifise CPM iri hejuru noca ubwo nyene YouTube ikimpemba amadolari 36 n'ibice 21 ariko siko bimeze no siko bimeze nukuvuga muri system ya YouTube ubwayo irafise ukuntu ikibiharuro iravuga iti okay ko umuntu agize amavyuzi 1000 avuye mu gihugu ca Australia ntabwo ndamuhaye amadolari 36 yose n'ibice 21 kuko YouTube ubwayo nayo ni company novuga ni nka commission ni nk'aba commissionnaire par exemple niko twovyita nukuvuga imaze kubona umaze kugira ivyo biharuro nayo ibwayo ikivuga iti okay ko ngize ibi biharuro rero reka ikiguharurira ku bice ubwayo YouTube igacitwara ibice 45 nawe wewe mwene iyo video canke amavyuzi ugacitwara amadolari angana na 55 kuvuga ngo YouTube kwijana nukuvuga YouTube itwara 45 kwijana we mwene video ugatwara 55 kwijana nukuvuga ngo iyo uri kugira views ntushobora kudenonsa neza amaherezo ushobora guhembwa kuko ubwawe ntubuzi ayo mavyuzi ibihugu ari karabama ariko YouTube bwayo yoyo ibibona amafaranga ayo mavyuzi ariko aragirane ariko aravamwe ikibazo gikurikira ngo mbega none YouTube ikura hehe amafaranga ihemba abo bantu turabonye ibitigiri by'amafaranga ihemba kandi ugerageje kuraba turumva ko amafaranga ari menshi sipoza nk'umuntu usanga afise umuriyoni w'amavyuzi dufata ari muri Australia afise umuriyoni w'amavyuzi cugwiza n'amadolari 36 urumva ko amafaranga agizene n'amafaranga menshi cyane gose duca twibaza ikiyo kibazo ngo mbega none YouTube kugira iki impemba ayo mafaranga nayo izoba yakuye ico kibazo nanje canke wewe dushaka twama tukibaza imisi yose nukuvuga YouTube ubwayo nakubwiye ni company ijejwe kwamamaza akazi kayo mu bisanzwe nako kwamamaza iri kiramamaza rero murajya ama video turaba muzokwihweze neza murajya ama video tuba turiko turaraba kuri YouTube hariho ikintu biyita ama publicité agenda aracamwo video igakora haciye akanyu kazona haciyemo iki ibindi bintu bitandukanye na bya bindi wa muntu ariko aravuga bijya ntabwo bibari byitayemwo ijya ni programmation algorithm ya YouTube ibicishijemo publicité muri ya video yawe ni nayo rero ya publicité izotuma uza guhembwa burya réellement ntabwo duhemba ku bizi video turiko turakora no ni nayo mpamvu YouTube gusa kubanza kugira aba subscriber 1000 iboneka réellement ko ufise abantu bakwiza bagukurikira kugira ngo izoshobore gucishamo ama publicité ya publicité yagucishamo arabwe n'abantu abe ariyo azoza guhemba we mwene video gakiguhera bya bice 55 kwijana bya bice 55 kwijana nayo igatwara bya bice 45 kwijana ibyo navyo kuri ya publicité kugira uhembwe hariho video ushobora kuba uri kuraraba ukazona haciyemo publicité ugacifuta no kuvuga ngo ijya video ijya publicité yaciyemo mu gihe itarabwe YouTube ntabwiza kuyihembera nivyo rero biri mu bintu biza kugirana biza gukonta ku mahera y'amavyuzi byabiki biza gukonta kuri bya bintu YouTube izogirane izoza guharura kuri ya publicité nyamba tarabwe egare wa muntu ntahembwa kuko nabo iyo yavuye bisigura yuko nta reaction ari karagira ushobora kuyiraba ugasanga ni publicité no bugiri interse ikwerekeye ukaja kwifyondamwo ukinjira ukaza kuraba ibyo zose ni reaction ziza gutuma amafaranga yo kwiga ya video aza kugirane aza kuduga ngira nuko turiko turagenda dutahura iyo amafaranga ya YouTube agenda ava nukuvuga YouTube ni nka novuga ni nka commission ni nk'aba commissionnaire bobo bahabwa ama publicité kugira bayatange bayacishije muri za video zacu tuba turiko turakora bene gutanga ama publicité bagahemba YouTube muri ya mafaranga YouTube yahembwe
na bene ama publicité gacivuga iti wewe rero ko nakishiteho publicité yawe yanje y'abandi ikaba yarabwe ikaba yagize reaction nizi reka ndaguhemba ibice 55 kubera izo video zawe izo publicité zaciye muri video yawe nanje ngumye ibice 45 kwijana. Nibaza yuko aho ushobora kugenda utahura direct ukuntu YouTube ihemba niyikura amafaranga yo kugira nte yo guhemba abantu. Ikigira gatanu mbega mbega YouTube canke jewe nokora iki kugira ngo shobore guhembwa amafaranga menshi. Ico kibazo hari novuga ngo bifise ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Umaze kumenya publicité umaze kumenya YouTube ukuntu ikora, ukamenya algoritme zayo ukuntu ukora, ukamenya ukuntu uzogera ama video, ama tags, ama titre, ama description n'ibindi bigenda bitandukanye, haraba ico bita novuga amélioration kugira ngo utoshobore guparvena kuronka novuga gahembo kisunune. Par exemple ushobora kuba ufise ukuntu ushobora gukora video zishobora gushikira abantu benshi bo mu ivyo bihugu bifise CPM igizene CPM iri hejuru. Mu gihe urumva uriko urakora video zifise CPM iri hejuru ziza kwa affecta ba bantu bo muri bya bihugu bifise CPM iri hejuru, birumvikana neza yuko ntabwo uzigera ungana na wa muntu afise za video za affecta ba bantu bo muri Afrika bya bihugu bitandukanye twabonye bifise CPM iri hasi cyane gose. Nibaza yuko wagiye uratahura impamvu abantu dushobora kuba dufise ama publicité ama views menshi atandukanye, mukanganya views muri abantu babiri ugasanga ntimuriko murahembwa amafaranga amwe. Biva kwizo nzira zigenda zitandukanye nasiguye, kubijanye n'igihugu, kubijanye na content, kubijanye n'ama publicité no kubijanye novuga n'ama views. Nivyo bintu bine biba affecté bigatuma YouTube iza kwisunga kugira ngo ishobore kuguharurira amafaranga ushobora guhemba, amafaranga izoshobora guhemba igahera kuri CPM yaku yo hejuru yaku ca giciro cyo muri bya bihugu igashira kuri kimwe nakubwira ko ari novuga revenu par mille, kuko icambere ni CM ku par mille hama revenu par mille ni amafaranga uza gutora. YouTube yafashe ya mafaranga yo kuri CPM ikagwiza na 55 kwijana kikaba ico gitigiri cawe, hanyuma nayo igacitwara ibice 45 bisigaye. Baratubwira hariho ubwoko bw'ama publicité bw'ama video cyama content agira novuga akurura cyane, atuma iyo uri kurayakora atuma uronka novuga CPM iri hejuru. Bisigura ko CPM ibaye hejuru na rendement par mille na ariyo RM nayo itegereza guca iduga. Ubwo bwoko bw'ama publicité bw'ama video hari ubwoko bushika bune bw'ama video canke ama content, mu gihe iyo uri kurakora usanga ari hejuru afise novuga rendement iri hejuru par rapport y'izindi. Izo nazo nibijanye na economy. Mu gihe uri kurakora ama content ajanye n'ibya economy, nukuvuga novuga muri YouTube bafise publicité nyinshi zijanye n'iyo economy, bigatuma haza gucisha ama publicité menshi muri za video zawe. Uko acishije mu menshi bigaza gutuma uza guhemba kugira kuzoronka rendement iri hejuru par rapport y'izindi. Igira kabiri nibijanye na technology informatique cyangwa ikoranabuhanga. Mu gihe uriko urakora content zijanye n'iby'ikoranabuhanga, usanga YouTube ifise ama publicité menshi cyane ajanye n'ikoranabuhanga, bigatuma cisha muri video zawe ama publicité menshi, mwico gihe bikaza kwapita kuri rendement uzoronka iri hejuru. Ugira gatatu bigira gatatu nibijanye na education canke uburezi. Mwico gihe content zijanye n'uburezi nazo ziri mu gitigiri ca content zituma rendement izoba hejuru cyane. Nukuvuga ni content zijanye na economy, ikoranabuhanga na education. Izo ziri muri content zizaffecta YouTube zigatuma uzoronka rendement iri hejuru cyane. Nuko rero umukunzi wa AdMedia, nibaza yuko ibyo dusiguye
ushobora kuba ufise ikibazo uja muri commentaire wandika ico kibazo, nico gituma kiduhinga ubuzo kuja gukora video ikurikira. Ibisigaye nibaza ko twatahuranye kubu nyamba bakurikanye video kuva ku ntaho kugera ihere, wamenye ukuntu YouTube harura amafaranga, wamenye ukuntu YouTube guhemba, wamenye ngo mbega ndi mu gihugu kininagira byuzi nizi peut-être nyamba bishobora gukunda ukabuzimeye ukarukariza igihugu zirimo, ushobora kudenonce uti nimiburi ngaha YouTube izompemba amafaranga angana uku no. Ndagushimye umukunzi wa Nadi Media, ukaba utaragira subscribe, ndakwinginze ugire subscribe kuri YouTube channel yanje. Ndagusabye mugire comment, ugire like, wongere ugire share ku bantu bagenda batandukanye, maze ku muri video zikurikira tugende duhana ibiyago kugira ngo tugende tungura ubumenyi cyane kubijyanye n'izi mbuga nkoranyambaga, kugira ngo turonke ukuntu ejo canke hirya ejo dushobora kwiteza imbere biciye kwizi mbuga nkoranya novuga ikoranabuhanga rya internet turiko tugisunga, na cyane muri binjana turimwo tubona yuko technology iri hejuru cyane. Ndagwaye kaze na karibu rero, ndakwifuriza umunsi mwiza, ndagusanga ukora ibyo byose ukore subscribe ukaba utayikoze, ukaba warayikoze naho ubandanye ugira share, ugire comment kugira ngo mu video zikurikira tuze gusangire ibibazo n'inyishu bizaba byabajijwe. Imana kiza niwe mwari kumwe, ndaguhaye ikaze na karibu, ndakwifuriza no kuranirwa kuba byawe byose. Bye bye.